Amahoro neza mwebwe mudukurikirana. Aha turi muri Radio Maria Burundi. Nashikiriye witwa Armel, narimaze imisi ndamuraba kuri YouTube. Kandi ndamuraba no kuri Facebook aho abari karavuga ikiganiro, si n'ikiganiro gusa ni n'amakuru. Rero Armel, izina rindi ryawe witwa gute? Jewe kubatanzi banyita Armel NIMPA. Armel NIMPA. Nanje kubatanzi nitwa Ndikuriyo Merance. Rero Armel n'umugenzi wanje, rero tugize imisi duhurira ngaha na jendo mu journaliste bénévole hano kuri Radio Maria Burundi. None Armel, jewe sindashobora kuvuga amakuru, je ko batabizi, nkorera kuri animation de l'antenne, nkongera nkagira ibintu byo mu buhinga bw'ivyuma gusa, sindavuga amakuru. None we kugira ngo wiyumvire kuzovuga amakuru byakugendeye gute? Bo, kuvuga amakuru si ibintu vyanjemwo ngo nuko nje kuri Radio Maria Burundi. Je n'ibintu vyajemo kuva kera, kuva nkiri muto. Nakunda kumviriza novuga iradio yari ihari, yari radio nkuru y'igihugu. Yakunda gushikiriza amakuru, hariho abamenyeshamakuru ba Thierry Kitamoya, ba Richard Giramahoro. Abo bose iyo ndabumvise nkumva mpimba naje kuronshikiriza amakuru, ndetse hano bita ba Dorothea, nkumva bariko baravuga amakuru naje bikangyohera. None yumvira igihe kimwe rero ko noshobora kugenda nkarondera hano ku radio kanaka bashobora gushikiriza amakuru, ndetse nkasaba n'ubwo burenganzira bwo noshobora kuronka iyo access yo gufata umunsi numwe naje nkaja kuri micro, abantu bose bariko barumviriza iyi radio bakumva nyene Armel NIMPA ariko ashikiza amakuru kuri Radio Maria. Muravyumva yuko Armel yashoboye gushikira inzozi n'inkindoto ziwe, muravyumva. Rero we nizihe ngaruka mwahuriye ku gutangura kuvuga amakuru? Urabona yuko ugeze kuvuga amakuru uja hajya bakakurabisha ko micro, bakakurabisha ko amakamera. Vyagenze gute? Wahavuye ubibona gute? Ubishitsemwo vyavuye bigenda gute? Bo, ku munsi wa mbere birumvikana nyene bufise ubwoba. Uragira ubwoba kuko ubwa mbere twari kumwe n'abandi batumenyereza, twari kumwe nitwa Didier Ndiyokubwayo. Niwe yamenyeje ubwa mbere. Ubwa kabiri eje kumva ubwoba ukaca umenye yuko ubu ndagiye kuvuga, kuko bavuga yuko amakuru ni le grand rendez-vous, ni nuvuga ko nisango rikurikiranwa n'abantu benshi. Muri ico gihe rero uri kurikiranwa n'abantu benshi, ugerageza kwiyumvira ati mbe abantu baza kunyumvira, mbe baza kumva ni kuvuga gute, ati ntihavaza kuntwenga bizagenda gute. Muri ico gihe rero uriteza kumva ubwoba igihe ari ubwa mbere. Ikiri ca kabiri naco kiza ukiyumvira abantu baza kukuraba kuri Facebook. Ubona ubu kuri Radio Maria Burundi baracishaho novuga amasanamu y'inkuka ya misa, eka ndetse n'amakuru imisi yose uko bica kuri Radio Maria Burundi. Rero muri ico gihe rero kuravyumvira abo bantu baza kukuraba ututangura kugira ubwoba, ariko mu nyuma uhinduye ubwoba ukabwibagira, ukiyumvira ati ko ari wewe nyene uri ngaho uri kubivuga neza, nukuri usanga ibintu byamaze ko bigenda neza. Ubu ndashima Imana ndiko ndamenyera cyane. Armel NIMPA ni NIMPAye? Ni NIMPA. Ndavyumvise neza ingene vyagenze. Mbwira ku munsi wa mbere bagushira micro nk'iyi imbere, abandi abakwigishije bari hajya, cameraman ari hajya, ingene wiyumvise mu mutima wawe hajya nyene utanguye kuvuga ijambo rya mbere, nibihe byakugoye? Ntiwadidinganije? Bo, nkuko bisanzwe umunsi w'ubwa mbere twari kumwe n'uwo Didier yamenyereza. Ubwa kabiri ncangenda ndi njenyene. Ikintu ca mbere cyari kigoye ubwa mbere kwari ukumva ukuntu uza gutangura ijambo rya mbere, ukuntu uza kuri na tujya tuziki batangura, dutangurira intuze, dutangurira amakuru,
uratwumva tuba turi mu gutwi kwawe bakaguha amasinye ngo utangure ntiwadidinganije. Amasinye bayakoresha mu gihe ata Facebook live ibihari. Mu gihe hari Facebook live ntibikunda ko werekana amasinye ngo ugire biriya werekana urutoki cyangwa ubwire ngo shami inkuru oyaye. Ari kuri Facebook live ntabyo amasinye biba birimwo. Wewe muba uraba gatara ko kakije katse ugira kuvuga ko bisigura ko abaguhaye mikro. None ikindi nabonye urabona ko imbere yawe haba hari impapuro kandi narabonye ko hariho izitanditswe n'umuntu umwe. Bigenda gute kugira ngo ushobore kuziparikura zose zisome imwe ukwayo hanyuma najyandi makuru mucishamwe aba yabanje gutretwa mu mashini umenya gute ko agezweho? Aho rero niho haba byagubwira yuko ushaka kuvuga amakuru neza atangwa n'ufise uteza gushika hakiri kare kugira ngo yategure, kuko amakuru si ikintu umwana ushika utora ngaho, ni ikintu gitegurwa, ni ikintu ufatira akanya ukagitegura. Izo nyandiko z'abo bantu nyene utegerezwa kugenda ukazisoma, bubonye ko atajuza gushobora gusoma biza kukugora ukaca uvyiyandikira wowe nyene, uravyiyandikira ukabisoma bikakubamwo kugira ngo ntugire ubwoba. Ndumva ko bimeze neza. Hanyuma ikindi nagomba nkubaze, mu mwuga wo kumenyesha amakuru wewe ubona gute uno munsi? Kuntu mbona umwuga wo kumenyesha amakuru, umwuga wo kumenyesha amakuru ni ikintu cyagutse cyane. Muri kino gihe urashobora gusanga amakuru ari benshi cyane muri kino gihe. Novuga yuko ukuntu je mbona umwuga wo kumenyesha amakuru ubu warakunzwe n'abantu benshi kandi barawuhurumbira. N'abatari bafise izo ndoto nk'izo je nari mfise barawuzamwo kugira ngo babikore. Hari abijamwo kugira baryoherwe, hari abikujamwo kugira ngo babikore nk'akazi. Mugabo ndavuga nti hamwe umwuga wo kumenyesha amakuru ukuba ukunda cyane, ese boza bakabikora babikoresheje dukurikije amategeko, bakabikunda gose, bakaca bikora bakurikije n'amategeko. Ndazi neza umwuga wo kumenyesha amakuru vraiment n'umwuga mwiza cyane, nutumira n'abandi bose bariko baraturaba bongera batwumviriza ko boza nabo nyine bakajamwo, kuko ni umwuga vraiment urera ukigisha, kuko ari byinshi nahigiye ntarinzi igihe ntari bwabuze. Urumva ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari mwiza cyane, kandi ukabubona igihugu cy'u Burundi ahanini baravuga yuko igihugu cy'u Burundi cyabaye mu bihugu bya nyuma kuva kera yuko gikenye, kandi tukaba tubona ibimenyesha amakuru mu Burundi ari byinshi. Nta kuntu wotumirira abantu kugira ngo bashobore kubicisha mu bimenyesha amakuru, kugira ngo bashobore kuza baratumira abandi bantu, kugira ngo mutumire aba expert kugira ngo bashobore kuza barigisha abene gihugu ingene bashobora gukora ibintu, ingene bashobora kuexploiter, no kuvuga gukora mu bintu vyabo nyene, ingene bo kugurura imbibe bakabikora biciye mu bamenyesha amakuru. Ku bwawe ubibona gute ivyo bintu? Ivyo muri make nivyo batanguye gukora hakiri kare, kuko uriko urabona ubu abamenyesha amakuru ntibabaha agaciro mu miseze. Mugabo urabona n'ababijije intwaro barabaha agaciro, ukabona yuko bagiye ngo bashikire ibintu ahagaragara, ibintu baba bakoze n'umuntu n'abigenga n'amashami yigenga arabatuma ko akaza kugira ngo babafashe kumenyekanisha ivyo bintu byabo. Cyo nituma mvuga ni umunyamakuru yahawe ahawe ikibanza kimukwiye, agahabwa novuga n'agaciro kamukwiye, ibintu bigenda neza hano mu gihugu, kuko bitagenda neza barabishira habona bakaboneka karyo ko kugira ngo babikosore. Ndetse n'ibintu vyiza biba vyabayeho baratuma babivuga abantu bakabikunda, maze igihugu cyacu kikarangwa mu umutekano n'amahoro nkuko biri. Je ndizera yuko ku bintu vyerekeye kuvuga amakuru yuko utazosubiza umugongo inyuma. Ubu rero waramaze kugira formation, urashobora gukora muri cabine technique, urashobora gukora mu bintu vya animation, urashobora kuvuga amakuru. Hariho n'ibindi utarakora.
ibyo kuduga kuri terrain, ibyo gukoresha za kamera, ibyo gukoresha n'ibindi uzobigira kugira ngo uwe umujournaliste yuzuye avuga ati je suis passe-partout. Passe-partout no kuvuga ndashobora gukora buri kimwe cyose antake umujournaliste. Ubona uzobikora canke uzobandanya uvuga amakuru gusa abandi bagenda kukuzanira amakuru uyegeranye ukayavuga gusa? Ego, ivyo ni mumbaje n'ikibazo cyiza cyane. Ndifuza kuyo ntamwe ko nzoyeshikako. Muga muri kino gihe intambwe ngeze ko ndovuga ko ndayishima, kandi ndibaza ko n'ubunzo mwandiko ndabandanya kugira ngo nshobore kuvuga amakuru neza, kandi nshobore no kuja kwitere kuyarondera, kwinda bujya kuja kwitere ibintu bisabwa byinshi je ntararonka. Ari ya carte de presse sindayironka, cituma rero ivyo umuntu azobanza ayirindire, iki gihe nicagera cavyo umuntu azoheza agende abikore byose, kuko ubufatiye no kuri ivyo kuvuga amakuru cyonyene. Mwishuri ibyo kuvuga amakuru sicyo twari twakurikiye cyane. Ego, twakurikiye ibintu by'igifundi bya tekinike, mugaye byo kumesha amakuru byari bindimwo, umva n'iki gituma nasanze nyine nabigiyemwo, n'iki gituma n'uburere byo kamera ndetse kugira amatraitement atandukanye biba bindimo navyo nyene ko mba navyize mu mashuri navyo ntumirira n'abandi bantu bariko baraturaba ndetse bariko baratwumviriza. Muzakurikira page ya Radio Maria Burundi kugira ngo barabe amakuru tuba twashiriyeho aciye kuri Facebook, badukubitira amajeme, partage, tuzikeneza abantu bose, tuzikeneye muze muratunyerukeza mudushireho gusa amapartage atandukanye, amavyuzi maze ibintu bandanye kugenda neza, nivyo tubatumira. Ego, urumva yuko utazoshobora gusubira inyuma ku mpanuro kuvyerekeye umumenyeshamakuru. Umumenyeshamakuru yiyemera, nico cyanyuma ndakubajije, umuhanuye iki? Ikintu cya nohanura abayemesha bakuru bose bagenzanje bose, icyo nohanura ni kimwe cyonyine, gukora umwuga bisunze amategeko n'akarangamutima k'uwo mwuga, bawukunze cyane, hanyuma bakore nyene bateza imbere igihugu atakugisambura. Nivyo navuga, kuko iyo ukoze umwuga ukawukora neza, ukawukora wisoza amategeko, navyo ni byose birimwo, kandi iyo ukoze ukoresha akarangamutima kawo, nivyo byose biba birimwo kugira ngo umwuga wo kumesha amakuru utere uja imbere. Urazi igituma ngombye kuvuga ivyo? Ku marezo sosiyo, haba ku ma Facebook canke ku ma WhatsApp canke ku mantuze cyane ku ma YouTube, urana kuno munsi abenshi bavuga ngo tugomba gutwika nyene kugira ngo abantu baronka ama views, kugira YouTube ishobore kubahemba. Mugabo urabona yuko urubuga rwa YouTube ari urubuga ubu akenshi ruriko ruraca ko ibintu bitanezera abajene, ahubwo ngira birabanezera ariko bibicira kazoza. Wewe ubahanuye iki cyanyuma kugira dushobore gusezerana? Navuga yuko YouTube nkuko ariko rivuga ubu ariko abantu benshi bashako ibintu bidahesha Imana icubahiro, bisambura imitima y'abajene, nabo nyene bitabahesha n'icubahiro muri bo, kuko ibyo bashaka ku YouTube byinshi ubu ni ibintu bitandukanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Uriko araba rero nk'abarundi basabesha ko ama video atandukanye kandi ama video atameze neza, nibaza yuko ivyo bintu bo biheba, kuko ivyo ni vya bindi bidakurikije amategeko, ko ntibaba ariko barakora wa mwuga kumesha amakuru bisunze ka karangamutima kawo, abo bagiye andihoro ya karangamutima ko kumesha amakuru. Armel, ndagushimiye. Ndagushimiye cyane Melas. Je nanjye abatari banzi nitwa Ndikuriyo Melanse.